Abamenyeshamakuru barasabwa kuzotanga amakuru atohojwe neza mu matora yimirije. Ibi rero bikaba bimwe mu bishikirizwa n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Frederic Nahimana. Aha rero hakaba hari mu mwiherero wariko ubera i Muramvya. Umwiherero rero warimwo abarongozi b'ibinyamakuru batandukanye. Reka tumwumvirize. Kw'izina ry'ubushikiranganji ndongoye no kw'izina ryanje nyene ni n'akanyamuneza ntangere ko kuba kumwe namwe muri iki gikorwa cyo kugurura icese umwiherero w'abarongoye ibimenyesha makuru hamwe n'abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwitegurira gukurikirana neza amatora yo mu 2020 biciye mu buhinga bw'urunani bwo kumenyesha makuru. Mu nyemerere manze nkengurukire Imana uhoraho yo yemeye ko dushika kwa rino sango twese tura amahoro ikongera ikarongora Uburundi bwacu ngo bwitunganiriza amatora ubugira kabiri. Mumfashe kandi nongere nkengurukire umunyamabanga n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Muramvya kwikaze ryiza amaze kuduha kandi akatwemerera ko intara itekanye kandi tuza gusangira uyu mutekano. Ngiye nduze kwijambo leta y'u Burundi yaramaze kwiyemeza gutunganya amatora atekanye mu mwidegemvyo ku mugaragaro kandi adakumira agaragaza kwikukira nyakuri kw'igihugu cacu. Inaco gituma umurundi wese asabwa guterera umuganda kugira ngo iryo hangiro turishikeko tudasize inyuma uruhara ntangere rw'abayobozi b'abamenyesha amakuru, ibigo bitandukanye byo kumenyesha amakuru, abamenyesha amakuru, isamirizi, imbonesha kure, ibimenyesha amakuru vyandika hamwe n'ibikoresha umuhora ngurukana bumenyi. Imbere yuko ndabashikiriza intumbero n'ihangiro ry'umwiherero mu nkundire twibukanye gato igikorwa canyu mu matora. Abamenyesha amakuru tubasaba mukoresheje ubuhinga tudakekeranye ko mufise gushiraho icuka ciza kigana amatora meza mu gutegura imitima y'abene gihugu imbere y'amatora nyezina. Kumenyesha amatora uko ariko aragenda mwisunza amategeko y'umwuga n'akarangamutima ataho mwegamiye kandi mu ijambo bose ku rugero rungana atankunze. Muti none ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bufise intumbero yahe mu gutunganya uno mwiherero. Bamwe bohava biyumvira dufatiye ku byo bagize iminsi biga ko ari ugusubiramo ihibambewe igishasha nabatumiwe intumbero y'icigwa c'uno munsi ndetse n'igikorwa bamwe muri mwebwe bagiye kurangura mu minsi iri imbere. Hatumiwe rero abamenyesha amakuru n'abega n'umwuga wo kumenyesha amakuru gusa n'umugwi ujejwe gukurikirana urunani rw'abamenyesha amakuru mu matora y'2020. Muri iyi minsi ibiri tugiye kumarana, umunsi wa mbere twishimikije ubuhinga abahinga mu byo kumenyesha amakuru tuzokwihweza neza ingene ibimenyesha amakuru vyitayeho ku vy'amatora mu 2005, 2010, 2015 n'2018 mu gutangaza amakuru ndetse n'ubucuti n'imigenderanire hagati y'abamenyesha amakuru n'abarabwa n'ivy'amatora. Nakanya n'umwanya uhambaye wo kwisuzuma, kwinegura ndetse no kwimena igihuta no guhezagira ibyagenze neza. Uyu umunsi wa kabiri tuzosuzumira hamwe ivyokorwa kugira ngo turushirize kurangura neza ico gikorwa, aho umwe wese yokwibaza akongera akiyishura ku bibazo bikunda kwisubiriza kandi vyigaragaza, navyo bikaba ari ibi: kunganisha no gufata kumwe abahiganwa bikorwa gute, nizihe ntambamye,
n'ibihe bimenyetso byerekana kandi bigaragaza ko umumenyeshamakuru yahengamye, twobikosora gute? nakoze iki kugira amatora yaheze abukwari nohindura iki? Ni muri iyo ntumbero rero twateguye ivyigwa bihava bitangwa mu kanya, navyo bikaba ari ibikurikira. Icambere, irimburwa ry'ibikorwa cyo kumenyesha amakuru yagiye aratangwa mu bihe by'amatora mu 2005, mu 2010, mu 2015, mu 2018. Icya kabiri, ni iki cyokorwa kugira ngo urunani rwo kumenyesha amakuru ku bijanye n'amatora rugende neza? Icya gatatu, uruhara rw'umwe wese mu vyega n'uruwe. Mu gutora ivyo vyigwa twashaka gushika kuki? Ubwa mbere, turazi neza ko uruhara rwo kumenyesha amakuru rw'abamenyesha amakuru ari ntangere, haba mu gutegura imitima y'abatora, abanyapolitiki bashikiriza imigambi yabo, eka no mu nyigisho zitegekanijwe n'umugwi utegura amatora, haba imbere y'amatora, mu matora nyezina n'inyuma yayo, mu kuba ivyabona no gushinga intahe uko vyagenze atankuzi kandi ataho mwegamiye. Ubwa kabiri, dufatiye ku vyagenze neza mu gutunganya amakuru mu matora ya 2005, 2010, 2015 hamwe na 2018, bene vyagiye biratugora. Duhakura icigwa, duhana impanuro y'ivyo tugiye gukora mu minsi iri imbere. Ubwa gatatu, kubera igihe c'amatora kiba ari igihe kidasanzwe, bisaba ko abo vyega bose bafata akanya bakarimbura, bakaraba uruhara rw'umwe wese kugira ngo basenyere ku mugozi umwe ku neza ya bose, bazirikana neza yuko amatora azoba ico muzoba mwayagize. Twiteze rero inyuma y'uwo mwiherero ko tuzosubira iyo twaje tuzanana, dushobora twese kujabuka no kujabutsa abarundi n'ababubamwo mu mpore, mu mutekano hamwe n'itekane ibihe by'amatora tugiye kwinjiramo. Hama tuze twiyaga umugani tuti harabaye abagabo. Musabwe rero kuba maso mu gutahura imvugo zijanye na politiki kugira muzitahuze abandi mukoresheje ubumenyi n'ubuhinga musanganywe nubwo muza gukura ngaha. Reka rero nibagiye ko muzi icabajanye, ndabashimire nongera ndabakengurukira, ndabasaba gutega amatwi inyigisho z'abahinga no kuzunganira ndetse no kuzihinyanyura. Mu gusozera, nagomba nshimira umuntu wese yitavye kino gikorwa. Ni ikimenyetso kidasanzwe c'urukundo n'ubwira mufitiye umwuga wanyu ndetse n'igihugu. Ni kuri aya majambo nuguriye icese umwiherero w'abarongoye imenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwitegurira gukurikirana neza amatora 2020. Niharambe Uburundi n'abarundi, niharambe abamenyeshamakuru umwuga wo kumenyesha amakuru ataho begamiye kandi bazira kanenge. Murakoze, Imana ibahezagire.